I got day on my love, go asajije kunkhotoza, make a be human, make a be, gukunda kumbabaza. I got day on my love, go asajije kunkhotoza, make a be human, make a be, yeah. Ukareka kunkhotoza, make a be human, make a be, yeah. Ukareka kunchumuza, make a be human, yeah. Iyo ni indirimbo yanjye yitwa Your Man, ikaba iri muri The Revolution Rose EP yasohotse itariki 30 z'ukwa gatandatu. Video yayo isohoka itariki 23 z'ukwezi kw'indwi ku ma birthday. Nagerageje kwiha a gift like by myself, yeah, no gusangiza kubaha iyo mpano abafana bari bayirindiriye ku bwinshi ko uwo munsi nyine ngira dushobore kusangiza hamwe twese. The experience was tough. It was tough, ikongera ikaba iri amazing kubera ko nahuriyemo n'ibintu byinshi. It's a moment nashoboye kwiga ibintu byinshi bitandukanye mu bijyanye n'umuziki. Bikaba ari n'ibintu byambereye byari biremereye kumva ko umufana ashobora kuba anyidogera canke anyiyumvira nabi, peut-être ko atari imvo zari zimvuye ko canke zivuye ku muntu wari we wese, mugabo kubera ko tutari dushoboye kwihanganira twese ico kimwe. Navuga ko ari umwanya munini cyane ntifuza kuzosubira kuronka mu buzima bwanjye. Ibintu byaje sinabimenye, mugabo bitanguye nabona ari bisanzwe, mugabo n'ubundi like after naragenda abona yuko ntegerezwa kurindira kubera ko I trust myself. Narinzi yuko igihe cyari cyo cyose nzozira. I'm always gonna do the same thing, yeah. Nari umumodo wabo, like bose bambwira wishinga kwifotoza. Umwanya umwe byarangyohera, undi mwanya bikambabaza kubera ko byanjyohera kubera ko n'abandi ndonse ikintu bamvuga ko komsa nkaguma muri circulation, nkaguma mvugwa. Ngundi mwanya byaba biriko biranyicira kumva ko hari abantu bakeneye kunyumva mugabo atariko baranyumva, yeah. The Revolution Rose EP, ubwa mbere The Revolution ni ujya mwanya namaze ntariko ndakora ikintu na kimwe. Cyumvikane ujya mwanya niwo nahaye iryo zina rya Revolution, hama jewe nanje niha izina rya Rose. Cyumvikane ko ni iryo Rose rigiye guhaguruka mu yandi mashugwe, rikaboneka mu yandi mashugwe menshi ari ryo rimwe ryonyene. Yari idea ya Stein, like niwe muntu yavuze ati ushobora kuvyikora na wenyene mugabo byoryoha cyane bikoranye hari nk'ukuboko kwa Fizzo, kubera ko before byategerezwa kuba ari jewe jenyene, mugabo aravuga ati umaze kuba washizemo Fizzo bizogufasha cyane ko abantu bashaka kumva ico kintu akoranye na Fizzo. And then Fizzo turamubwira acambaye ati indirimbo irahari, nambwira nope, giragenda uririmbe then jewe nzoza gukora. Like yaririmbye ntari no muri studio, navyumvise yahejeje, mugabo it was actually great. Ni ibintu nashimye cyane kubera ko ni ibintu ntari sinigeze ndabironka kuva nshikanye, kandi ni ibintu bitaronka abantu bose, so yeah. Idea yaje hasigaye like 5 days kugira EP isohoke, so like after it's 5 days byasabwe ko hategerezwa gukorwa iyo ndirimbo like ASAP. So nje naragenda ayikora, hama mu nyuma araza arumviriza umwanya mutoya cyane, niho byafashe kugira iyo ndirimbo ishobore gukorwa, yeah. He's strict kandi ari cool at the same time. Nuko udashobora kumenya vibe ye, like no musi ashobora kuza ameze uko, ejo akaza ameze uko. Mugabo mu muziki n'umuntu asharinga ama ideas afise n'abandi bantu
kandi n'umuntu aganira rwose n'umuntu ahanura kandi nta kintu kibi ushobora gukora ariko arakibona like umuziki mubi ntawuhemera mu buzima bwiwe. Bigitangura byari biteye ubwoba kubera ko niryo rya mbere nari postinze indirimbo ku ma platform and stuff. Muga ahaize iminsi nagiye ndabona ama feedback like n'indirimbo bazintanze kuzumva jewe kubera nabipostinze zasohotse mw'ijoro midnight namaze kuryama, so mvyuka abantu bamaze kubikunda, ama message ni menshi and I was actually like proud of it. Sinari ndavyiteze nanje, ni ibintu nashoboye gushimira Imana na jewe. Yo man yari indirimbo ijanye n'igihe twari tugezemo cause hari muri summer twari gukora ambulance mugabo twabonye bitahuriye nyene na period tugezemo, cha tugerageza kuraba indirimbo ishobora kujana n'iyo period dusanga ni Yo man and it was my choice too. Yeah, maybe hagati ya ambulance hamwe ni itunda by me featuring Big Fizzo. Nashaka nshimira abafans ahantu hose bari, ndabasaba kubandanya bakurikirana like EP urukurikirane rw'indirimbo yanje ruri ku ma platform agiye atandukanye, no kubandanya banshigikira, ngira ndabwira ko ndabakunda cyane. Like my name is Baby Killer, so I'm going to always kill the vibe, period. Akakabura mbona gava gasadisha, yeah, gava kakubuza kuza kumforoma, yeah, akakabura mbona kariko kazana mananiza, yeah, wanza katazama entera na job ganje ndimwe ndibaza kuva home iwanyu gushika ku mabisi ni kure, ugiye buke buke washika wananyagiwe, abigusaba kurindira ko gahita kakagenda, yeah.